twebwe twakiriye ubwo buhanuzi yego twebwe twumvise bavuga ko ejo atawuzosonza, ejo atawuzobura amazi, ejo atawuzobura iki tukayabura. Tuvyita iki? Uwitwa Elisa yigeze guhanura igihe kimwe hari inzara ikomeye mu gihugu cabo. Arababwira ngo ejo nk'aya mango ngo Samariya ngo ifigogoretse izo biguwa shekeri imwe. Ico kintu yahanuye cyari ikintu gisa n'ikidashoboka, kubera hari inzara ikomeye, abantu bari bageze ku rugezo rwo kurya amahenehene y'inuma, abandi bajya abana babo. Hanyuma Elisa arabihanura, ni mu gitabo ca 2 c'abami bicindwe. Elisa arabwira ati ejo nk'aya mango. Iryo jambo ryariteye ubwoba ku buryo bw'uko umugabisha w'ingabo ngo yagendanira umwami yarababwiye ati ibi bintu ntimuvyizere, yanse ko tumwica, nta ibyo bintu ntivyoshoboka. Iyo twakiriye ubuvugishwa yego twebwe tukabwakira hanyuma ntibube nk'uko twabwumvise,